ya twiga ABCD FGH IJKLMN UVWYZ. Kumbwira ntabo bakisho. Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bitewe naho mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika, Canada, Venezuela, Mexique, muri Iburaya, muri England, France, Allemagne, Belgique, abari muri Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, Zambia, Tanzania, muri ngaho mu Rwanda, muri Congo, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, mitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Ni inkuru y'umubabaro, ni inkuru iriko iragenda ivugwa rero inyuma yaho Liyetona aguye muri Congo, inyuma yaho kandi abasirikari benshi b'u Burundi bariko baragenda barasigwa muri Congo bakahasiga ubuzima. Yari umubabaro ntangere, umunsi wo gushingurana iteka umusoda w'u Burundi yaguye muri Congo. Abasoda b'u Burundi bariko barahamba umwanya ku mwanya, umunsi ku munsi bahamba nyene abariko baragwa muri Congo. Liyetona Nduwimana Innocent, uyu ni umwe mu ntwazangabo zaguye ngaho muri Congo, akaba rero yashinguranwe iteka ku munsi w'ejo, aho abavyeyi biwe bamuvyara bari inamarira ntangere, umubabaro ntangere. Umukobwa yariko arateretana nawe bashaka kuzokubakana, abo bose yari agashavu gakomeye cane. Abasirikare b'u Burundi barabandanya kugwa ngaho muri Congo, biriko biraboneka ko ari akamaramaza ku rwego rw'igihugu cacu Burundi. Igisirikari cacu caradandajwe ngaho muri Congo, kidandazwa n'umukuru w'igihugu afatikanije na Generale Prime Niyongabo. Kuri Generale Prime Niyongabo kandi biravugwa ko uyu mugenerali ariko arabandanya kugenda atumvikana na Varisito Ndayishimiye, ivyo boba bariko barapfa gushikamangaya akaba ata muntu n'umwe yoriyo bitahura, ariko bamwe bavuga ko vyoba bariko boba ngo bariko barapfa amafaranga ariko arava ngaho muri Congo. Ivyo bituma rero kutumvikana hagati y'umukuru w'igihugu n'uwutwara ibiro vy'intwaramiheto ngaha mu gihugu cacu Burundi, Generale Prime Niyongabo, batariko baravuga rumwe, batariko barumvikana mu bujanye n'ukungene bagabana ako gafaranga ariko karava mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo. Ivyo nibiriko biragenda bivugwa gushika mangaya tubashikiriza ano makuru. Tuve kuri iyo nkuru kandi turababwira ko hari hitezwe inkuru iriko irahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Ni inkuru ivugwa mu kibano ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho hari umwigeme n'umusore bari bategekana kubakana ariko ubugeni bukaba bwasivye. Hari kw'igenekerezo rya 20 Ruheshi, ariko munsi w'ejo nyene 2026, aho Roger na Nadine bari bagiye kwambikana impeta maze bagatangura urugendo rw'urugo bakubakana.
ariko ibintu vyahavuye bifata indi ntera. Ubugeni burahagarikwa ku munota wa nyuma, bitangaza abantu benshi. Amakuru yashizwe ahabona yerekana ko Roger yasavye abantu kudaha agaciro ubutumire bwari bwaratanzwe kuko urwo rubanza rutakibaye. Ivyo vyabaye inyuma yaho amakenga nyine, abantu batangiye kugira amakenga, ariko aravugwa ko inyuma yo kurangiza ibikorwa vya etat civil Roger yaba yaramenye ko amakuru mashasha yerekeye Nadine, harimwo nayo ko yoba afise imbanyi. Ariko rero ayo makuru yari ibihuha biriko biri mu bantu gusa, kuko nta ruhande na rumwe rwigeze ruvyemeza ku mugaragaro. Kugeza ubu ukuri kose kuri inyuma y'ihagarikwa ry'ubwo bugeni. Ico twahejeje gutahura nuko ngo Nadine yoba yaragiye kuramutsa umusore bari basanzwe bakundana, hama bakaryamana bakarangura amabanga y'abakuru nk'uko bari basanzwe babigira. Biza rero guca bimenyekana, hama uyu Roger nawe ahita abihagarika, ahita bivamwo. Urubanza rwo kubakana ruba ruhagaze uko nyene. Niyo makuru rero, iyi ni inkuru iriko irahanwa cane ngaha mu binyamakuru n'ibimenyesha makuru, cane cane ku mbuga hwaniro, imbuga ngurukana bumenyi zo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nayo rero nk'uko tubandanya kugenda tubabwira amakuru atandukanye ariko aragenda avugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ibintu biraboneka ko bikomeza kunyuka, ibintu biraboneka ko bitari vyiza ibikomeza kugenda bishika ngaha mu gihugu c'u Burundi, nk'uko amakuru dufise bitwiganira. Ndayishimiye mu gikorane co kwigina ko kwije imyaka 6 irumanye atwaye igihugu c'u Burundi ari umukuru w'igihugu. Gushika mangaya rero ibintu birabandanya gukomera cane, nk'uko amakuru dutohoza ariko aragenda abivuga. Abategetsi batandukanye barabandanya kumubwira ko ivyo arimo atari vyo, nk'uko biriko biragenda bivugwa. Rero Ndayishimiye naho ngo ari gwigina ko kwija imyaka 6 atwaye igihugu c'u Burundi, ariko ngo benshi baramugaya cane, bakavuga ko igihugu c'u Burundi ataco yakimariye na gatoya, nk'uko biriko biragenda bishikirizwa. Bakavuga ko ivyo Varisito Ndayishimiye abandanya kugenda agira ari akamaramaza, ko gutwara igihugu vyamunaniye, ko ataco yashoboye, ahubwo ngo ico yashoboye ari ukwiba, kunyonya itunga ry'igihugu vyose, akiyimbira ko nk'ifuku, akikwegera ko vyose akajana nk'isiha rusahuzi ijana mu mwobo. Ivyo ngo arabikora canke abigira ari nako amasoko atandukanye ayaha umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye, bagaca bajana bose nyine baja kunyegeza, baja kubika, kuko ngo ubutunzi bw'igihugu biraboneka ko aribo babwiziziye, aribo babwihariye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abagenerali nabo bakaba yego nibyo banibyo, aho kugira ngo bahindure ibiriko biragenda bivugwa, ibiriko biragenda biba kwa Ndayishimiye, aho kugira ngo bamubwire ko ivyo akora atari vyo, ahubwo bagaca
bagaca bamufasha kwiba bamubwira n'ibyo ico bategetse nico nta kugira komanteri canke gushikiriza iciyumviro na kimwe ngo bafashe umukuru w'igihugu nyine barabe ko yogira ico ahindura ku ntwaro yiwe ukungene atwaye igihugu c'u Burundi nk'uko tubigenda tubitohoza. Amakuru yacu tugiye kuba turayahagarikiye ngaha kugira ngo aze arakugera ko wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze k'agakengeri. Amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane ndabikebanuye naho ubutaha.